tugeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara zitari nke z'igihugu cacu uretse intara za Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Karusi hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi gusa. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi kizoboneka mu ntara ya Mwaro aho kizoba kiri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura hose mu gihugu cacu mu ntara za Rumonge na Gitega hakazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazorangwa igipimo c'ubushuhe kiri hejuru ni Bujumbura aho bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:46 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:04 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.